Belinda. Belinda. Um minuto a gente resolve essa coisa. Ok. Baba, danda wakeneye gatowe. Hama papa, icambere nashaka kubasaba imbabazi ku kosa nabakoreye ku urya munsi. Ndazi narabashavuje cyane. Nuko abarundi bavuze ngo ishavu ry'umuvyeyi ririrwa n'irara. Nukuri kuvya munsi narabababariye. Nangorane mwana ni wiyumva amahoro. Uri umwana wanje w'ikinege umwe nitwoguma turi muri zuguru umwanya wose nta kamaro vyomara. Hama ndibaza yuko uri mu bana ba mbere bitahura naho bakora ikosa bamenya ko bakoze ikosa hanyuma bagasaba imbabazi abavyeyi nukuri wiyumva amahoro nk'umwana wanje. Hama nugwamagaza umuryango nugwamagaza umuryango tubabwire ko atangorane umuvyeyi n'umwana atakibazo nta ngorane kabisa. Hama amumenga umwanya uranjanye reka tubwire. Hama hari ikindi nashaka kubabwira yuko nuko nshaka kurongora kuko urabona imyaka iranjanye kandi icyo mbona ibintu atacyomboza na kimwe. Iyo umwana agira rongore ababona ko yakuze ndibaza yuko mbere no kwitahura cyo ni kimwe. Hama ikindi naco murazi ko naguhaye inzu nta kibazo c'inzu nta ngorane buryo naho atari bwinshi atari umurengera ndibaza yuko byose birondegwa n'amaboko. Hama abakobwa bubu Njye nibaza ko ico atari ikibazo kinini. Narafashe umwanya wo kuvyiga, narafashe umwanya wo kwiga uwo muntu nyene ko ndababwira. Sinibaza yuko hari ikibazo na kimwe bizotera. Ndazi namwe muzoshimira. Mwana uburenganzira ni bwawe. Ndibaza yuko atangorane uramuza. Hama ndabona kuri mu biharuro hama ibindi navyo reka tugende ku kamisi yose. Okay. Nawe wirigwe neza. Izo makene. Mwaramu. Mwarayimore. Nimpo murakomeye. Tukuri turashima. Narondera Belinda sinzi ubona musanzeho. Belinda aracajyanye. Bashaka kumumvyurira. Mwamukoze.
Beri. Elvis arakurondera. Tasha, je sinzi ibyo ari byo. Haya. Nadodoye n'ubu ntabyuka sinzi ingorane afise guhera ejo yashitse aja mu cumba ntaravayo Kana mu telefone na kuva ejo je nabonye aje umenga afise ingorane yashikiye mu cumba kugera n'ubu nadodoye aranapuguru okay. ingorane afise Samu akoze. Nze kumubwira ko namiye kumurondera. Ego ndamubona. Mugira umunsi mwiza. Wa twese. Ben, urikoze? Kumenga wofisi ingorane. Nta kibazo mfise mama. Urazi ko Elvis yaminga yagutelefone telefone yazimije. Nja mu cumbi wawe dodora wanga kunyita. Tegeza ko ufise ingorane. Mama nta kibazo mfise. None acha mpaka azindukira ngaha mu gatondo. Mbeo mama nacho yakubwiye Yakingiye nyine. Yakingiye. Yambwiye guhera ejo. Agutelefona ntiwitabe telefone. Agutelefona telefone irazimije. Uteza ko ufise ingorane wewe. mama nta kibazo mfise. Uhisha ubwari nyoko. Iwarama. Akira amahera uje gusoma. She nditeguye icyumuza cyose muri uno mwanya ariko nagiye kukubwiza ukuri she mbabarira please ndi musi y'ibiganza byawe she papa wawe yaramenze ujya munsi ambara ko hariya hejuru ariho baza
Amahoro. Amahoro. Isi ni hari. Umenga ndamutumye. Sinzi umenga ko yagiye. Ariko namba aho murindira. Murindira kari. Sinamenye ko bwari bukeye. Gasha babazimana iki? Aya nta kibazo. Ubu nawe nyine murari bazi guteka n'icyo cyayi. Ntumbaze yaba ari byo muri frigo. Ariko bazimana. Waje mwavuze ko mwitwa bande? Belinda. Akazina keza waje. Ajo tamakazi wanjavire menga amakazi avire yo kabisa. Ubwo basha no buso mutama. Mutama nakintu kazana kagufa karakocotse. Akagongo menga kadi. Ngerekwa. Ubiro ronke no muntu agufasha. Asha. Yatari byo. Menga ngorane. Benichira ngai iruhande yawe. Aranzo gati. Oya. Ni ngorane kabisa. More mwana ndabishikijeko. Nena mbe wumva. Lamu kubera vuga biti. Igifungo asha gifunze neza. Ndetsina yajya nabona kuri fotora nanje ndabingene itoka. Ako mega sinashajije gose nkuko namwe mwashajije. Kugafoto menga kobe. Asha. Okanuni keza ko mu mutwe nani. Murakoze. Yasi wakumwaba nani menshi. Ama. Asha no polisi muramoko munenga bigira bingore. Ama yagenda kubisha. Asha kubaho muri umutamakazi wanje. Asha sigari bingora ariko ndendira ndaje. Mbe bavuze ngo ndakuzimana iki? Ndaje. Chenye rukaje ngani kandi tujusanga nagiye. Abatama kuvugisha umunwa biragorana. Chutora agapapuro ukakoresha agapapuro nka nyamuragi wandika gusa. Yavuze ko witwa Belinda. Atari ndizi nacho.
akira mukobwa ama ndi tubivugana ufise agapapuro umviriza rega no umwanya muto gusa rabe ibyo nanditse ngaha kwanza nakubiko rega ndonga kwanza nakwicara ngaha muri rega no ndi saro hejuru akira ndagufasha gashakoshi ndagufasha umenga Tama biragona ndaguhaguruka ubu niwe bari kumpagurutsa ariko raba nije ndiko ingo basha mbe basha wambaye rutuyeye ku maboko ingo mukobwa umviriza gatoya egarinde saro hejuru ngwa haguruka nawe ntureka niwigire nk'umuntu akuze ngiye nsanga ntayihari ujya mwanya rero wambonye nari isohotse ko nari mbonye ko yambaye sheshe nta nicyo twavuganye pardon. Okay. Nimba koko mbwije kure kenda kubabarire condition ntuzusubire kwinjira muri nonzo ninagukenera nzo gusenga iwanyu cyangwa mbwira hano ndagusanga. Okay. Sinzosubira igisigaye no guhaguruka agenda. Ano? Bite muta? Ni sawa? Ko twahebanye n'ibiki? Ego. Je nari ndagukeneye ndafise akabazo. Nshaka ko tuganira. Ubona woronka akanya tugahurira hahandi. Oya nta kibazo. Nta ngorane uno munsi nije nsorowe. Sawa uraza kumbwira isaha? Saa moya? Kwari kera. Wanashaka ko tubonana kare. Nka saa 10 hama umuntu usizera batasha ari mu rugo. Sawa urakoze. Okay, turasubira rero. Arashushe cyane. Berenge niyonge. Ibyo nibyo nari ngira ndakubari. Nakumvise. Ariko rero menga wihuse cyane. Kandi nta buryo ndaronka bwotuma dutegura uyu munsi mukuru w'ubugeni. Ndaza ko mbanza kundindira nkarondera amafaranga hanyuma tukazobigira mu nyuma. Ego nibyo hari ubukene bwinshi mugabo
ikintu cerekeye amafaranga je nta kibazo je amafaranga nari ndayafise mugurazi kugira amafaranga ukabura uwo muyasangira birababaje none ngari tuko turasangira baguze ibinyobwa twanyoye hari ingorane zindi ego izi nzoga ni bisanzwe inzoga umuntu yamaze isangira n'uwari we wese mugabo uyisangira n'umuntu ukunda byari byiza naho ndio ndagutegiriye rero aho uvuze neza urakoze mutama hariho akantu mugana nazanye ego kakantu nashaka kukanyambika kiribaza ku kuboko gusa nibaza ko ari bisanzwe zana ndashiremwo aga ngira igorora rero neza Serevite ingo akira telefone shaho dufotora wewe uzaguha telefone oya ntabwo none telefone yiki kugira dufote ndimo kwambika amagara kendi yurukura cyane none badufotoye hari kibazo oya ntangorane kwambika none na telefone cijamo arasante aho nivyo byari bikenewe none nta ka souvenir general bashaka ko mbona oya ntangorane we mugiye bizoba bishitse ntituzokoresha telefone nawe ntacyo souvenir ni mu mutima Kinishije Mama? Brenda. ego Beri Sama. ubwo ntibakuronze Kurira. ugira uje ndiko ndakubaza ugira uje he ega je nawe turi mukuru na muto kuva kera mu mico y'ikirundi nta mutonya yarongorwa imbere ya mukuru Mama. Mama.
mama ujimo ni biki yikure kwa ikure mama urabona umuvyeyi abuze umukobwa kuja kurongo ata mpamvu gahanga impamvu niyo nyene yikure mama mvuga ikirundi canke mvuga igifaransa kuri iyo mpeta navuze ko nzokubyarira mwene wanyu sinzoshobora kurera mwene wanyu n'umwuzukuru abana b'ubu nta ndero mufise bakora birembeje naho ibyo byose izo mpapuro zose nizimaze kumaramo n'umwanya oya usoma bike bike papa ndabona kubwiye ko hirya y'ejo haheze ku mugoroba namwambise impeta Berine kandi twari kumwe n'abagenzi benshi batari bake nk'abagenzi bose ubuzi b'abagenzi biwanje twari kumwe waragize neza kwambika impeta wo ukunda yego urakoze ikindi nacyo urazi ko impeta irenganye umuntu acitanga kwitegurira urubanza umva nataka kuva nk'uno munsi umuntu acitanga kwitegurira urubanza naho atari ejo canke hirya y'ejo acafise umwanya ufata umwanya wo kwitegurira urubanza turanga kumuvugana kubera nta wundi mwigemeje nakunze muri kino gihugu atari Belinda mubo tumaze guhura bose ni wenyene nico gituma nafashe ingingo yo kumamika impeta abantu tangura inzira y'urubanza kugira izohere n'ingoga kandi yohere neza aha uzombwira naco kuzinutse muri ako gatondo bwiruje kiranje muri ville mama muri ville gukora iki muri ako gatondo ni mama uyo ugiye muri ville ndakwaza icyo ugiye gukora ha kuzinuka ufasha umukozi uri kuja muri ville ariko mama nawe wanzinduki none ujya mukuga wa amara umuhemba nayiki urazi ico nagira ndakubari aho vyakabereye ni kera urazi aho wambarire ngo ushaka umwana mwene wanyu ubu ngiye kumuronka vuba ko bigutwengeye mama we nibona kukuzi na Sara yaravyaye ubu rero ngira ndakuzanira umwana kandi mbyaye si uwo nzokura ahandi nzovyara zova urabizi nari nanase kuvyara utarakura nari ndakurindiriye banza ukure ndagutegurira ubuzima bwawe bwose hamwe naho nzoba afise umugabo atangorane nimuzogera ubu byose narahejeje ushaka rero kuvyara uwundi yego vuba kandi bari vyiza reka tubirindi ahubwo reka ngende mbe ndarondera akazina ka nyamwana numva ari akazina keza cyane
nawe bigutangaje ngo biramutangaje Byakwiye nanjye yaruko mbura ko tuzi ko tubonana kenshi hama nize ko tuvuye hari mbwiye ko ari ico tuze kuvugana Faut rero dufate umwanya tuvugane gatoya hama byose tubihereze igo. Merci. Mbara washimye ko ndakubara nga nta kibazo. Sherazi ko ndagukunda. Ndabizi. Ariko she. Ntusinzi. Narushe. Nuburuhe sije nuko. Biametiri. Nayibagiye muri douche. Impeta yagiye tutari kwibagira impeta uno munsi. Muri douche she. Nasi muri douche ndikundoga. Pardon. Okay, bandana. Okay. On va chérie. Nashaka kubara ko mfise imbani. Berinda none ico ni kibazo cha ufise. Niyashira nta kibazo n'ukuri ahubwo ni kwa gusa mama umengo aguma ambara ko ngo vyo bari umuvumo ngo nigore ntihage n'umwe abimenya. Je nibaza ko bidakwiye kunyaruka gusa urinda tukagira mariage kuko umwanya wawe uracariho urabizi ntabyo kwihutisha ibintu. Yashira umva nashaka gusa ko umuntu abimenya baje tumana shanda kubare tumenyarutse n'ingana n'ingo ibiki shiri tubane cyese n'ibyo wawe wihutiye uvuga ko mama wawe yanka ntibabimenye none hari agapankarte mwase kuri portail bakavuga ko Belinda nga hari Belinda fisinda hari pankarte mwasize wahaye abantu bimenya gute yashira vyo mariage nico birindiye numva padiri udoza ko fisinda nako shakudotsa kanisa tumu gusa twumvana hanyuma tumaze kuvyaje dutegura mariage siko maneshe. Okay hama ndibaza sindashaka kuguhinyisha ubunyene so kuguhinyisha ubunyene ntavuganye na mutama kandi n'ikindi babagenzi icagiye twambara wana kwambika bage bayotegeza ko bariho bari ariko anyway tuza kuvugana na mutama ku mugoroba wongiza gutelefona mu nje ndaje kuvugana ndibaza ntango nabitwaye gushira kwiba kuri je na kumwanje kintu kuri ugize neza cyane kuko numva okay hama nibaze ko dukoresha umwanya dusubire inyuma kugira amahanga je nari muri nishi kwanyika igane ngakumbura ndagusiga ivyo ubishatse urasiga oya sishaka kumagace urasiko sawa mugabo rero sindakurenda gushana kode gisa irembo nani byatunambo
Sheri sawa. Ni sawa sawa. Kumengora bishi. Ndabishaka meze nabi. Uri gufungura zunguruka ngaha mu rugo. Hora maze nisugira siporo. Haguruka nabise siporo gato. Sheri Haguruka. Sheri vandushe jende kabana. Efo. Ega tubigira kugira umwana azobeho neza sivyo? Okay, stand up. Haguruka. Mbona? Ura ugumujyame, nujyame bikugoye, okay? Fagi. Ye. Sheri nzi hanze. Oya, duza kumuni. Duza fo. Kuriya. À gauche, à droite, à gauche, ok. Io spero che non grisci. Sono tira, no? Ok. Sheri tuzompereza kwa muganga. Je ne volevo so kwa muganga. Kubera Ndimo. maze kuja kuri vaccine nyine twajyanye. Ubugira kabiri utegereza kumperekeza. None jewe ninda yiwawe wapi na wapi. None nazinzogera bampimira. None wapima wakabiri. Sheri mva ubu nta muntu akijya kuri vaccine. Gipimo atajyanye n'umugabo we. Niba nabikugira, niba nakwakira. Urumva ucenye n'umugabo wawe ibintu byose bigana neza. Yego kandi baraca banyarukiriza ntibantevye. Okay, reka mpindure programme nari mfise jo 10h. Ndibaza saa 3 tuzoduhejeje. Nishena tuba turaheza Abatari abaganga bikwega. turi kumwe ntibadutevya. Okay. Sambiri sheri, sambiri twagiye siko. Sawa. Ariko rero ntuzusohoka umujyama muri intebe. Intebe ni mbi. Okay? Tugende kuryama mu cyumba. Sheri. Mu cyumba rero ukamujyama muri salo. Belinda. Ubu ni umushinga ntayo wawe. Okay. Madame, ibintu twagize twasanze umwana w'ingenzi ameze neza, ariko arakora uko bitegerezwa, arakwije ibikenewe byose kubivanye n'igihe amaze, kuko deja umwana wanyu amaze amezi 6. Mushinga. Ego, mushinga. Turabashimiye cyane frere. Icyo tubasaba rero no kubandanya mukurikirana umwana muza kwa muganga kugira ngo abaganga bandanye kubakurikirana kugira ngo umwana azavuke ameze neza. Na cyane nibande gufungura ibyamu kugira ngo umwana azavukana amagara meza asa neza. Muganga, amezi 6 cyangwa amezi 2? Yego, amezi 6 kuko nayo wacu kuri centre medicale bya Ruheke dufise zimeze neza cyane. Niyo yoba imbanyi y'umunsi umwe turayipima kandi tukayitora. Igikuru kinda nute ku magara y'umwana wanyu kandi ndagushimiye cyane kuko uzashinga ntaye bose bameze nkawe. Ivyo ni bibaho. Mushinga. Ufise ikibazo? Ana kimwe. Turabiyetse neza sheri. Sheri ufashe shakoshi.
Belinda haheze amezi atatu tubana muga inda office ni amezi atandatu wanywe mu mazi cyangwa yaje mu muyaga urubanza rwari rwaryoshe ndarusha ese buriya abantu bategura urubanza yego ega mbe ndambura iki kiziriko bashe ni cyanize uva ucafatiye mu muhogo sivuba ndarushe cyane kandi urazi yuko je ku kazi ari je ngena n'amaguru je nyine abandi bose dukorana bose bafite imiduga ndagusavye nukuri unyongereze amahera nigurira umuduga wanje je kugenda n'imodoka aya nzogenda n'amaguru mva rasiko mutamara ubusa asha amaguru rero umenga ndumva umenga imitsi yagororotse hama je kuguterera n'ibisanzwe cyogwa nk'imiliyoni 2 madame urumva nobura mu kamodoka utemberamo ndayafise yicaye ngata cyari karakora ariko rero nukuraba abantu bazogucemo ico nico ndagukundira mutama wanje imana ikongereze kongereza aho uzokura ego hama naho nzoyaguha asha baje bakomisiyoneri oya nta kintu kabisa bawo guhangika ugiye uri umugore wowe n'urundi rwego ico no gufasha nzoguherekeza kitobura coco nico nangorane hama hari ico nibutse mbere aho naziye ngaha wa mwana wawe ko atawunigeze mbona yoba ari muri interna cyane sheri indira njyaye usanga muganga arihenze ndiko kubwira byindo kwambura byo kubyajeho urikufata nk'ikigugu kitigeze ko yakuna beshuri mbizi ukuri byabana bubu ni hatari kabisa yasha na kaminuza ni yahejeje umva ari wo muri interna gusa ariko rero kuva agiriye mu bintu by'urukundo akagenda akarongora hombaze no gada kiyahonyuza kirenge yaramaze kurongora rero bari hafi no kwibaruka cyenda ku tema sheri kandi akubwiza ukuri
rwari rworoshye. Babalira sinzi usu. Ijya parcelle ndayikwemere ariko ujya kuko nkamuhebe basi. Shitamba kumva ko nakoze cyane. Ivyo mukora. Indradaje. Niki mshaka ngo yaje mu ndataho. Umukaba wumva munyabakiyo. Basi ndakwemera shaka imbyose. Zitatu. Ndalanda. Kwenda zikoze. Indra ndakuzanira. Mbona kwikiki. Nimba dufite cyo kubaha. Ukuranye. Nimba dufite cyo kubaha. Muko cyo kumukwereka. Hamwe ko kumukwereka ibintu tubwira. Kandi kuvuga munsi ndaza kushikana mu byago bose. Bamenye icyo. Allô? Ego. Ego byabashikiri. Mu mwanya ego. Sawa. Allô? Ego. Nitasema watu mtu. Na mje kule fulani kwa kazi. Ego. Sawa, kumugoroba ninava ku kazi turaza kuvugana. Okay. Ndakumvuga wapi? Ego. Sawa, ndakumva. Sawa. Kumugoroba. Ndakubwira musanga. Okay.
karibu. Urarusha? Ego. Nawe washitse ngaka? Cyane. Wana nzi ko dufitanye program. Nta ngorane. Bakuzimana iki none? Oya, nta na kimwe kabisa. Umva umenga nta ngorane mfise. Urumva muta. Je kino ndaguhamagariye nga. Cyane shaka mama yara ngende ngure mu imbanyi. Uko urabona ko Elvis ariko kunyambika impeta ya fiançailles. Kandi urazi ko imbanyi atari guyeho. Umva nico nari ndaguhamagariye. Umva mukobwa. Yonda nakwikurayo. Igumane. Elvis nawe ndazi ko ari umuhungu wanje. Uramubwira ko mufitiye imbanyi. Kandi ndazi neza ko ateguye mariage. Urukura byumva. Uramubwira yuko na padiri adashaka kubahezagira. Hanyuma gutware. Ibindi nani tofyimenyera. Wabyumvise? Abimenya gute? Cyo bikuye. Umviriza. Ni wabyara. Umwana unyeke ubuturgeto gutegura umugambi neza. Ukibaruka. Umwana kazosa asa na jewe ari we sekuru wiwe. Umunsi wo kumusohora zoce ndamugabira. Hanyuma abantu bose nibavuga ati bazovuga ko yakabi umuzukuru ari ngorane. Sawa nta kibazo ariko rero ubusinga ifumbira iby'abandi bafungura. Nari nkeneye amahera basinze icyo nkeneye gufungura. Canke mbendagura basi n'utuntu nadukiye urazi ko Elvis watakaza afisi. Cyo si kibazo. Kibazo cy'amafaranga kabisa. Maze bishike. Kibazo cy'amahera. Ndibaza yuko atangorane. Ikibazo ufise ubu jewe ikibazo cyose ndagifisa hano. Nuko byagenze sheri. Kandi byose nabigize kubera ndagukunda. Kubera ukuntu ndagufitiye. Okay. Bora. Nawe wigize kumbwira uko ufise umwana w'umukobwa. Wewe bite? Umukobwa ari ngaho nawe ne yaragiye. By'abana bobo nuko. Hama deka ndabe ko mfise amayinite. Telefone ku kazi ndababwire ko je nazotonda ngwaye. Kugira ngende kwigucaguza nibazo bave bakwiba. Murakoze. Nta mayinite mfise yaje. Ibintu sinabikorana. Ndayakoresheje iko telefona. Wa mugabo reka ndayagure. Kagura amayinite ama. Ndaje. Wenga waruhatse. Mama. Waje kuraba mutama.
Belinda. Ushobora telefona mama kugira duhure kwa mzee. Papa. Dawa. Si hari. Beberi. Ujya kwagiye ariruka mu byumba by'abandi. Hajya ahantu arahazi. Mama ni wawe. Mana yanje ndagotse. Mama ni bikiko. Kiliziya yenda no gutonda ngo kura ko kama tindi kama tifise nga Bebe waje gukora iki ari kibazo ufise Tukumana yarifisi. tukora ibindi mada Uno mukazana nakubwiye Uti? urabona ko akuriwe ari ngorane Sindabitahura ni mu ndomorere. Mama. Numukazana wanjye ibi bintu sindabitahura. Ni mu ndomore Belinda mwana wanjye. Papa. Nene umbwiza ukuri kose gushoboka. Inda Belinda afise niyanda. Kufitira amazi ngani kubwira wewe. Inda Belinda afise niyanda. urasuye kunkura muganga ivyo bintu ndabikubwiye Karashize ingani. Jewe. Nderinda ngene ngo ni yiwanje. Kumbendeze mwana wacu. Ivyo bibonye mu kintu gihugu. Ivyo bibonye. Wibonye he? Belinda mwana wanjye. Sinahuye ibi bintu. Belinda ibi bintu nibiki ni muntu mbarire ni muntu ahure. Sindavyumva ibi bintu sindavyumva ni mumbarire. Belinda. Ngira muri mwanya nyene. Usubiremo byose waje kumbwira mwanya. Wiheze ukavuga ibitari byo. Ndagutemagura niyo nda yawe yose. Papa! Papa! Uwe mana. Papa, eh! Papa! Papa! Papa, ni wiki! Papa! 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 Papa, nafuye! Papa!
mako sinzi aho nohera ko ivyabaye mwarabibonye makayo bitana ubuzima bwa papa wanje kubera guhemukirwa na Belinda sigara muri ino nzu ubanemo na mama wawe ari we mukadata Belinda urabona mu kwibaruka nizere kandi ko uzovuka ari umuhungu nk'uko muganga yabitubwiye azoba ari mwene wacu uzugerageze kumwereka amatungo ya mutama yose kuko turayasangiye nanje sishobora kuguma hano hantu mbehoho uwo mwana niyavuka agakura agaca ubwenge azovifata mu gute murakoze musigare amahoro